ibage iva mu kanwa ka nyeneyo. Rero umudada we nyene yivugiye ati jewe urumva Gusto warambabaje hama nca ndamuha Fernando. Baririmbye benshi n'abayiwayi abantu bari mu gisata c'umuziki benshi n'abayiwayi bagize amasezerano yo gushura. N'amasezerano yo gushurashura jewe uza kuyanyipurika muri commune. Bagenda no kwa padiri. Ryari warabibonye ivyo? None mbwira pare wa Alvin Smith yarinde. Samu tubaza ibintu bifise sanse bifisiyo biva abantu baje ngari babiri bagira amasezerano yo gushurashura ku mugaragara. Muze uko niko muze mugomba kuza mutemplika mu bintu mwene ivyo. Bagize bari yacu yo gushurashura. Amasezerano yo gushurashura. Hama barabasinyisha mu commune. No, icabona yarinde. Je nkeneye kumenya pare ninde. General nabaje ati none iyo dote ya Alvin ko ata muntu numwe turabona ko ata muvyeyi ko ataki. Hari story iheruka kuba imakamba y'umuhungu yapfiriye ku rugamba. Irya story kiyakira we wayakiriye gute? Bazopfa nasa peto muri 2000 bumuno. Peti uraza ngaho bwabona ati ngo simbizi yarongoye ngo nanje ngo reka d'abord kwanze nshaka kwemeza. Ndamwemeza. Baho kugira unezereze umutima wawe. Nkajya amabanga uri kurayarangura uvuga ati nahejeje ryama. Mengo urumva ngomba ngo ndamuhashe ngo ndamuhashane. Nta n'uhinda umusozi. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cacu ciza c'u Burundi. Kuba ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nakiriye umuregent bamwita Simbizi, muramumenyereye cyane kuri televiziyo zacu za Yaga Tech TV. Uyu munsi tugomba tuyage. Karibu cyane Simbizi. Asante sana Omari. Simbizi nawe meze neza? Nanje meze neza, enda ukumbuye sifo. Asante. Gusa nagutigisenze uragoye kwe ubuzima peti. Ubuzima kweli. Ubuzima bw'ubu ni so kwiruka nibi na biriya. Guheza iby'umuryango, guheza ibyo ibyisi bikuronderako. Umba byose zibari ndabitahura. Simbizi uyu munsi nazindutse mbana posti ushirako Rishalon postinga ngo buryohe iki. Irya posti washyize ko ushaka ko abantu bagukurikirana bamenye iki? Bo kuko je ndi mu entertainer, nkora muri entertainment. Iyo mbonye ikintu gikanezereza ndagisharinga je burya niyo kamere yiwanje. So amazi imisi havugwa ngene Rishalon yari umusheri wa Gusto. Yego twarabyumvise na audio ya Rishalon wenyine avuga yuko Gusto yamubabaje ama kumubabaza ababaye acavuga ati reka ndakwihore nje guha ku buryohe. Cyo cyamvuga niyo jyanwengeje ngo buryohe acagenda guha DJ Fernando. Hama nawe Gusto amenya ati warambegeye ku bugari. Tebana wewe amazako amazango. Rero mbona yasohoye projet, mbona yasohoye indirimbo diss track abadi tukiraho nyene. Waravyize yuko baba bapfuye ujya mu demo? None ga bro, none ibage iva mu kanwa ka nyeneyo. Jewe nafashe ibyo numvise. Sivyo? None umukobwa kandi urabona ajya ama audio biboneka yuko ari discussion na audio yavugishijwe na audio yasohotse. Yego si interview byavuzwemo. Rero umudada we nyene yivugiye ati jewe urumva Gusto warambabaje hama nca ndamuha Fernando. Urumva rero yuko ivyo utovyakira ni harabavuga yuko ujya mukobwa yakoresheje ajya ama audio kugira aduze ibikorwa vyiwe. Yo ukoresha ajya ama audio gute? Kandi ujya mukobwa ndabizi neza yuko hari indirimbo ndamaze ariko bivugira nganyene kuri Yaga Tech. Hari indirimbo yandikiye Nozenya yahandikira We Love Music.
babahaye atiririmba ibi ubona yuko ubu yaragiye kuririmba ibintu by'ibifaransa ivyongereza ugaca usanga ari icongereza n'ikiduga bisaba bikore ku muntu aba acumva so novuga rero yuko kandi ikigindi naco urabona ari indirimbo bitwa gute ari indirimbo Risharone ya postinze video ya We Love Music miya ndirimbo yitwa gute kandi Broke and what famous Broke and famous ikibazo benshi bagize turaba turi hit mugabo dukubititse nivyo yagombye kuvuga kandi ntiyabeshe abarimvyi benshi bari broke bari famous barafise barazi mugabo barakenya bameze fo ikibazo abantu benshi bagize n'ukuntu bagikundana Melanin Boy tutigeze tubimenya hama akacaza kubitangaza ubu none ikintu cyose inkuru yose igihe cyayo ikintu cyose igihe cyayo kubitangaza ubu ni nkuko dufate nk'ubu nk'ico gihe bari kumwe nabo bari kumwe ababonye barababonye maybe nuko bitari bwabe inkuru kuko ico gihe bari kumwe nta na We Love Music ntiyari ifise content nkuko no munsi Melanin n'umuntu handa ashobora kuvuga We Love Music ari abantu bamaze no kuyibagira bazi Melanin na Gusto babazi Gusto na DJ Fernanda uravyumva so kandi mbikinde naco muri ijya ndirimbo ijya video na posting ujya mupira wanse ko Melanin yego ni so rero nahibonye mvuga ati bo cyo nk'umu entertainer reka nshindaga sharing hama abakorazi ko dutunzwe n'ama comment tutaronza ama comment usamwe no misari gihaza comment ukavuga ati nk'izo kuri Twitter udacika intege ubwo ari kintu baze ko batantegugiye kuko ndavye nk'amajambo muhora muterana na Nerinate nkumva aragukoma nkabona n'ubundi nawe oya gucika urabona ubu kanda kubwira ingwane zihari twe duhangana n'abantu jewe ukeneye guhangana nanje bisaba uba ufise umutima ugumye uba uri strong twebwe duhangana n'abantu bari faible abantu bama bashira imbere intege nke zabo kandi bashaka gusomborotsa intambara Gute for example jewe mpangana ndakagusubiriyemo hari abantu baba bashaka guhangana bafise intege nke hari abantu benshi mu masite usanga arakunda ingwano arakunda kugwana mugabo atanga uva visi rero mwene abo rero iyo umutikuye cyangwa kwambaza mama none wewe washatse kugwana atanga uva ufise nizo ngwane tuma duhura nazo rero hari abantu benshi uzorabe benshi baca birukira kukubloka none washatse duhangane hari abantu batse umucanga bakawusomborotsa ariko wowe nyine wawusomborokeje je impamvu ndabikubwiye nk'ivyo ni kubera nk'ama tweet nk'ibintu maze iminsi ngira kuri X ntandika ibintu nkabona nk'abantu baje ama commentaire yose agira niwe batanguje gusomborotsanya me bagaca aba faible bagaca bagomba kwitwaza ibintu birimwo intege nke zabo niwe abandi uzobona bitwaza bagaca bagomba dufate nk'uri kurandika ikintu kiri fact kacubona umuntu atanguye ku avansa ivyamoko buryo umuntu wese uzobona yavansa ifate ibintu by'amacakubiri uwo muntu aba ari faible ni weakness uravyumva ukazobona dufate ari ibintu biba muri bimwe vya entertainment ukumva umuntu ngo ngurumva ngo visa ngo tuzibura ngo kube umuntu wese yamana impamvu ibintu byanaka bavyitaba kubera ari iki umuntu wese yamana impamvu zo kunanirwa umuntu aba ari faible uravyumvaga bro yego umuntu wese azobona yuko ikibazo yari kugikemura kitakemutse kubera ikintu kubwuko uwundi muntu mumva none wari kugikemura gute kandi uwo muntu uravyumva ngo kubera ngo kwameze nizo rero ntambara twitugwana nazo aho usanga hari abantu ukabona neza for real kabona ati je hari abantu mazi iminsi ndaba par example ndabikubwira kubera nuko mazi iminsi nkora cyane kuri Twitter nkabona umuntu yanyishure nagenda kuraba profile yiyo nkabona afise abantu 200 avuga ati usijibu niyo mpamvu abantu benshi ntanabishura ukabona nk'umuntu ubwo je mbashaka ukeneye ko duha ntuzane ntuzuri faible za wahagaze neza babyumva ko umuntu ukeneye guhangana n'umuntu habaho ico bita guhangana kw'ivyumviro
urazana amarguma yiwawe ibyawe n'ibyatsinda iby'iwawe ndamanika amaboko uramvaga bro nibyo byibi rero haba muri entertainment haba hehe turakenera abantu bari strong ashobora kwafronta kuko urabizi yuko hari ama content twenyine ducrea uravyumva ni nk'icyo wari uvuze cya Sharon dufate ni content urazi nk'umukobwa ashobora kubwira ati je naramuhaye urumva d'abord dans la culture burundaise urumva yuko icyo akomeye umutima mugabo rero ashobora kuvuga ati reka ncrei maybe nk'ushobora rubivuze ati kwera gustora afise voix de sortie wazati ibintu nzovyeza gutya urabyumva kuko ivyo si ibintu muco y'ikintu ushobora guhayagiza en public uravyumva rero niyo byo ndakubwira ati rero uno munsi entertainment yakiri kirakura kuko turiko turafrontana n'amasuje ari lourd aremereye rero iyo rero amasuje aremereye rero hakaba hakirimwo abantu bakiri weak bisaba kwanza kubakura bave mu nzira hama duhangane n'abakomeye rero niyo mpamvu bamwe ubu ko bagenda barifuta hari yindi post wa postinze jo ivuga kuri bajya bo mu Kayanza ego bahemukiye amafaranga ngo babariye amafaranga ujya mu type w'umu footballer yabasigiye barayagira ibintu vyagenze gute abantu barakeneye kumenya ukuri kwavyo mbo jewe ikete naribonye kujya yapete mu Kayanza yapete Kayanza kid n'umupetara w'umudansore nyene aho ngaha nawe yabindungikiye pete sangwa atambanga yitwa Afro Brown maybe umuronde akabahereza umuco ko niwabazi ko nasanzwe n'umudansore mabahurira mu competition hiyo je ko kenshi sinzi ivyo na postinze kwabaye guposta ibyanditswe mu ikete bisigwaye ko ibindi by'ukuri kuri nyuma ari umuntu yaciye ndondera yambwiye yuko ashobora gutanga umuco kuri byo cyane nabajya apeti bo nyine mu Kayanza arafise kuvuga ibyo ari byo kuko uno munsi game yacu ikiragendera kura kandi ahantu entertainment ikomeye tudandaza ingabire tuba dufise nibi nyene dufise nuko gutamba jige twari muri Tanzania nari kumwe n'aba influenceurs batamba hari umupeti itwa Angelo atamba n'umu influencer atamba uravyumva twari kumwe n'aba bagira ama TikTok influencer kuri TikTok kumva yuko umuntu ashobora gutungwa n'utunagira kuri TikTok mamba ashobora gutungwa no gutamba kumva yuko umuntu ashobora gutungwa n'ama emission ashobora kwicara ngaha imbere nkanga uravyumva sasa rero buri gihe yo mbonye umuntu kuko bro je mfise abana kandi jewe nakuze ntahura neza yuko si twese jewe ndakubwiye yuko je mvuka muri famille y'aba fonctionnaire abavyeyi banje navutse je abavyeyi banje ari abakozi ba leta urabyumva mugabo je umuntu atawiye yuko twese bitokunda yuko dukorera leta hari ibindi bintu dukora urabyumva tukabikora ku bwa leta yacu kugira tugabanye ibishomeri tugabanye ivuko tugira ama innovation dutungwe n'ibindi bintu singomba tuje dutungwe n'ibintu byari bitunze abavyeyi bacu cenga mama yari umwigisha uravyumva yego papa yari umunyepolitike sometimes yaronka decret akaba gouverneur akora muri leta uravyo biri mwe n'ivyo akaba umufonctionnaire nyene uravyumva mugabo je nakuze nzi neza yuko ibyatunga papa ibyadutunze twebwe bice ku bavyeyi bacu atari byo nanje byo ntungira abana ari niyo mpamvu nacenshira inguvu mu ngabire mba mfise niyo mpamvu rero iyo mbonye umuntu afise ingabire ariko arareklama agaciro k'ingabire yiwe ikintu cyambere ncambona wa mwana wanje nawe nashobora kuba afise ingabire yiwe ntegerezwa gucira inzira kugira izomutunge none mu kumucira inzira yega sindabikorera kuri ujya mwana uhera ku bandi ibitabera kuri jewe ndabirabera ku wundi niyo mpamvu navuze ati iki kintu cy'abana bana ikiye kurikirana hafi namba afise ibyo bareklama umuntu akamenya ukuri niyo mpamvu rero mu bitangazamakuru mukwiye kubarondera mukarondera abapeti bo mu Kayanza bakabahereza umuco cye mukarondera ujya manager wabo yitwa nambari Emmanuel nambari Benjamin ntumbazwi nayitwa Lilman
mukamurondera akabahereza amakuru akababwira ati none bapeti ko barareklama ibi ko ningabire zabo ariko barareklama kubw'ingabire zabo ni nkuko naho nusanga hari igihe usanga babasutse ye twese ari abantu tuvuga tutireka izingabire tuzikuze hataragera yukuze ibyazi byunguka ugasanga hari ikintu bita tama ivyifuzo burya muri no entertainment hari bamwe ibyifuzo bya hafi gwana jewe ukana dufate nka handi kumwe dufate nka wa mupetateri nda cyane nuze Franiki kamwe Franike harabonye dufate nk'ubu par exemple je niwe nk'ikiraka ci hotel dufate nko kuri 7 Lovers Hotel Kaburama match indira gato ngara kuri 7 Lovers Hotel umubosi waho Machelo ndanamuramutsi yari arambwiye ati simbizi ngo hano nshaka kunyamamariza ino hotel ndaza kuguhemba $1,000 sivyo iyo diri nkaripata na Franike yumva mugabo Franike arankeneye ko content cya kuri Magic Channel Urabyumva inyungu za Franike ni zahe ni content si content abangeneye ko none sawa me yabonye yuko Manchero amaya ngahe igihumbi yabibonye none ayo mahera na Franike nayo wanje na yawe mugabo usanga ro Franike cyagomba kugira umunoho wayo mafaranga nivyo rero hari igihe bibaho ugasanga mushaka kumenya hariho ingene ibintu biri structure niyo mpamvu haba organigram kugenda murakurikirana urana nk'ubu igihugu umutwe w'igihugu ariho umukuru w'igihugu hari amadiri umukuru w'igagira mugabo hari n'ibindi bintu umukuru w'igihugu akora ku bwanje kurabimvaga bro rero je sindi ngaha nce ngomba kumenya vyose ko hari ni hariya ngo ajya amafaranga yaronse ngurumva urabyumva ni kuvuga hari ibindi bintu cyase kuvuga yuko ajya amafaranga ujya mugabo ujya mu tipa kina football yoba yaratanze yuko yoba ari ujya mu chef w'igati no I don't know umva haba hamabanga wowe udashutari bumenye urabyumva bo bavyanditse nka kujya ngo arongo 5000 babahaye aramahera babahaye okay we nuko bavyanditse moi je ne fais que je yandiki ibyo nisomeye shira akaburungu na commentaire ntaki muri ico gihe mwebwe rero je sinumenyesha makuru nabahaye inkuru yego genda rero murondera abo bantu babahe rero amakuru babaho umuco kandi umenyesha amakuru ararekuriwe kubaza umwe n'uwundi je inkuru nijya nuko abapito mu Kayanza twese turabazi Kayanza kidaro umwe atayizi nga bakoze amateka bamaze gukora amateka n'abapeti bakiri bato baramaze voilà turaba rero ziga numbers umvise yuko ari umuntu arazikamisha na benezo aho directement umaze kuvyara nuco utahura neza ati none umwana wanje akunda gutamba azavana n'abanka bajya bapeti aho ni mugiye usanze yuko vyavre abana babaye exploiter mugabo ari gihe usanga nawe ugiye kubaza kwavuga bati ururimi rumwe rukamifyufyu bisaba rero umvirize impande zose z'ugoro nk'information iri equilibre yego vyavre noti yara sivyo noti hari n'ibindi babiri inyuma tuze tubarondere tubakore vyiza rero mwebwe murabarondera mukore impande zose kubera ibintu bya entertainment d'abord ari umuntu yagize commentaire ngo yabahaye none ko aje kuri Facebook no twebwe ico dukora twe turatanga inkuru gusa sivyo ariko simbi kuko abandi baje mu butungane tuvuye no mu bintu vy'amatimu y'abadanseri na timu z'abaririmbyi akenshi dukunze kubona akunda kubaho ibintu vy'imishwano ntibarambane nambari n'amarebo ntibarambane ugasanga rebo nta rebo mu Burundi nk'ubu ni nk'irebo nk'ubihagaze neza mu Burundi d'abord nta rebo n'imihari ni kubera iki none kubera nyine bataratahura d'abord ni cyo rebo kubera iki none batabitahura kandi hari abantu ubu yuwayi baririmbye benshi n'abayuwayi abantu bari mu gisata cy'umuziki benshi n'abayuwayi ntibakeneye kwiga kuko no musi namba ushobora kuvuga yuko ikintu ari lebo utaratohoza neza umenye lebo igizwe n'ibiki nta labere n'imwe mu Burundi ihari nico gituma sinoza gukomanta ngo hari lebo ihagaze kandi itigeze ibaho
oya hari zabayo nka Bantu Boy yasire bigari studio nka Empire iyo si nta nibaho nta label nimwe hari nta nigeze ibaho nta ne Double J ko tuhora tumwumva avuga ati ngo naraciye muri Bantu Boy yaraciye muri Bantu Boy igani hari label igari studio kandi yavuga ati je na managinga nujya mu ya mu managinga bamugejeje aho bamugejeje buri ahantu ari solo atigejeje ni he none nka kiri kudufate basi Double J ndemeza yuko imbere yuko aja muri Bantu Boy yarafise ahantu amaze yari muri e-commerce service ahubwo no fuma mvuga gato ya yuko iko yari label ego iko niyo yari label kurusha Bantu Boy ego kwera iko yari ifise ama partenariat n'ama media uravyumva umbwira media bakorana na Bantu Boy cha wapi kabisa voilà mugabo iko yarakorana na Abuja FM yari ifise ama media shakuranga bakorana muri promotion barakorana na radio Isanganiro barakorana na Zande ni kuvuga amateko ya Rebo mugomba kuba mufise media si media gusa kurumva label idandaza baririmbye niyo business yabo nta kontra nimwe nzima tugeze tubona si Double J sikiriku sina Dramati bigeze basayininga Double J kiriku na Drama bagiye gufata indege baja hanze bamaze kuva muri Bantu Boy bisigura yuko iyo Bantu Boy niyo yari kubageza kuri ivyo ko yari management kandi isanzwe igide urabyumva ubwo buryo butari buha no suko rero nakugetiwe nta management nta label barimwo nta management barimwo bari mu bufashwa bariko barabafasha mugabo kuvuga ko label bari muri business urabyumva ko ntuvuga yuko business uzorabe kenshi ama business yacu agarukira ngo kuma YouTube channel niyo mpamvu uzobona umuririmbyi kenshi avuye muri label birukira gufata ama YouTube channel yabo ni nkibi vyabaye kuri We Love Music igihe bavurugana na DB Music bafasha ama platform voilà kubera no honyene hava ama revenue mugabo urumva label ni kuronderera amasoko amashow ama publicité advertising n'ibiki byose ni label bikora gwe ntumbwira yuko mujanga mukirirwa birirwa hajya kumutanga bicaye bakubita bangi mu gatondo basema ni label na bangi ahubwo ubu niho bari strong gusumba ko ibyo bintu vita ngo ni label d'abord ni kirizyon kiri ngaho ni kintu kidafashe gwacusanga kirana bloka no muririmbyi kuba akoyo yo bikintu gikuze cyane ariko baranamufasha ku rugezo baba bashoboye ubwo rugezo rero nawe urumva abantu Fizo bamukunda babonye adugije umuntu nawe nyine baca baba none kuduza ntiyagera duza no mu Rwanda araduza abantu nziko mu Rwanda si Fizo yawudugije none ivyo byo urumva none ucovuga yuko abari byose mu Rwanda bari muri label ya Fizo no umva bashobora gukora ariko si ya rero ibwo rero hari abantu bavuga bandafise umutima w'impuhwe uno musi rero si impuhwe dukeneye gukoresha muri entertainment dukeneye kuba serious dukeneye ko ibintu bibakazi nk'ubundi niyo mpamvu rero mwebwe nk'itangaza makuru ntimwoza muraza kubesha abantu ngo ari amalabe nta label nimwe hari hariho utugu tw'impuhwe voilà namba ari Empire n'utugu tw'impuhwe n'utugwi nkifasha bari noji bijyano wema entertainment nuga n'umugwi w'impuhwe kandi noji irimo musabira amakora bona basata none ikolabo bigufasha iki atako je nkene mbona ati kandi ari uno mugwi nkene kumenya ati noji ku mwaka advertising ayikoramo amafaranga nuko muri wema bibinjiza uko bamaze kumutegurira shows atasho afise n'imiburiburi management rikiraza n'imiburiburi irikiraza ni iteka barafise radio barafise umva ntirabaho iraciyubaka ntirakwiza ibintu byose bikenewe bya management ariko we mani bazoye ko muri ivyo bintu uvuze ingera yo bibuzi radio oya nabiri nakubwiye ati na meme nawe ma entertainment numugwi w'impuhwe hajya bamubwira impuhwe rinoje nuvuga yuko birimwe n'impuhwe kuko nushobora kumbwira yuko ushobora kuinvestisa utagaruza amafaranga bro none uvuga ati uspendinze miliyoni 10 zigenda uko none si impuhwe iyo ariko naya mashore nkakorera ubuntu none umbwire ko aya masho akora bamuhemvye miliyoni 2 yuko ari acagaruza budget miliyoni 15 baba bamushize ko kuri ko urasanga nk'umuririmbyi umwe ari muri entertainment dufata ugasanga panze nk'inzu ari yadufate nka 300,000 300,000 ku mwaka ça fait combien 1 million 5 1 million 5
6. 1 million 6, 300 quoi. 1 million 500. 1 million 5. Kumenga ararenga gose. Ahembwa 300,000. Ari inzu 1 million 800 kwezi. Ku mwaka. Ku mwaka usanga arangana. 300,000 ku kwezi umwaka. 1 million 800. Ararenga. 1 million 800 man. 1 million 800. 1 million 800 ku mwaka. Ngo mbuharire gama cyayo ni witi. Gutera inda gusa. Urumva? 3 million 600. Yego ni 3 million 600. 300,000. 3 million 600 niyo usanga aja kunzu gusa umwaka wose. 300,000 fois 12. Fois 12. Ni 3 million 600 nivyo. Ni 3 million 600. Urabyumva? Ni 3 million 600. 3 million 600. Ni 3 million 600 nivyo. Kubera 300 amezi 10 ni 3 million. Urabyumva? Curaba rero. Cuharura rero 3 million 600 ku mwaka. Ku mwaka. N'amadeplacement. Ayo na inzu gusa. Irasiyo. Studio. Irasiyo gacushira ko dufate nkanga nk'ibihumbi dufate 200 ku munsi. Kwategeza gufungura neza. 20,000. Dufate ku kwezi irasiyo dufate twakoresha ibihumbi dufate nka 5, dufate nka 600. Par mois. Yoko dam. Usanga ku mwaka ari mu ma ikigira fois 2 millions de ça fait 7 millions 200. Uteranje na za 3 millions uguye muri 10 millions. 11 hafi 11. Chawinjizamo rero. Bavuye muri 11 millions. Chawinjizamo studio. Na tushiramo studio. Bisigura yuko muri imvye mwari muri management n'imiburi buri ku mwaka arakoresha miliyoni 200. Umushirako. None cuharura rero ku mwaka dufate ayo n'amahera umushiramwo ku mwaka. Dufate 20 millions par an. Urabumva ni budget n'amafaranga ushegereza gushira pembeni. Aho rero ni ku buzima bubaye. Ubwo buzima ntibubaye ariko. Ubwo nubaye mana aho nturamwobrija kumusohokana agende nk'ahantu agurire nk'abafana nk'izo miliyoni nka 5. Oya umustar ntasorora mu kabare ubwo bibaho hari igiye umustar avuga ati nasohotse ni mugara kabare inzoga zose ibiri ngabyo byose n'ingenda biriya bibaho abastar kugira akuze brand yiwe. None nsigurira yuko ingene dufate nk'iyo Wema Sepetu ishobora kudepanza nk'ayo mahera kuri Rinoji umwaka ukazorinda uhera arose dufate nka concert zibiri. Aya basi nka 5 basizana di. Oya kuna kuko Rinoji nk'uyu mwaka nko muri isama akoze ya amaze kubita amasho arenga morani iyahe niyahe hari yakubise muri Zanzi hari yakubise kuri arose ko konse muri Zanzi hari ni miliyoni 2 baba murisha hari abantu begereye management cyo tubwizanye ukuri yego nije tugomba kongereza amazero cyo tuvugisha ukuri urabyumva kubera ino entertainment turayizi niyo muri nakubwira ati rero tureka rero hariho imigwi y'impuhwe ibandanye ikora vuga ati reka twinvestise ndakunda barimbye mu Burundi reka ndabashirira amafaranga kubera ndabikunda abo bariho mwaramba dukene kuja muri entertainment nuguharura ati uno muntu ndamuzizemo 20 millions nanje nzokwinjiza angahe reka rero duhagare kuri yo point umuziki w'u Burundi kandi attention izo 20 millions n'ubuzima gusa n'imibereho sindashiramo rero production ntarakora umuziki ntarakora video n'impuzu ntarambara bro dancer n'ibiki urumva rero usanga rero umuririmbyi umwe ashaka gutanga imwe nka 50 ku mwaka dufate nka 30 basi ku mwaka byose birimo okay tuvuga yuko umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere hama ukacusanga management amafaranga iriha umuririmbyi ntashobora kuyagaruza none ni gute hoza manager dufate nk'aka kanya manager yankaratwumviriza akavuga ati nkeneye ko investisa mu baririmbyi double manager ni gute ayo mafaranga yoyinjizamwo akongera akayagaruza akaronka n'inyungu ivyo biriko biraba ikintu cya mbere kwanza itangazamakuru ukwiye guhindura nuko manager si we investisa manager akazi ko no kurondera amasoko burya management ibaho kugira irondera amasoko nushobora kunsigurira management iguma isohora ata income uravyumva rero bisaba rero yuko no munsi management zose zihari ibiyumvire strategy
ya income ko zirahari. Umuririmbyi abeho azi ibiciro vyiwe vyo kuja hanze, nk'abavuze bati bamubukinze mu Rwanda, bamubukinze muri Tanzania, bamubukinze Buraya, abaza ati igiciro canje Buraya naya, igiciro canje mu Burundi naya, ibujumbura naya, nduga ruguru naya. Ko nk'ubu dufate nka MB Data afise igitaramo Karusi, we dufate ari umurimba ashobora kumenya ati je ndazi afise fan base nini, kandi kindi naco management zikwiye kumenya, bige kumenya fan base zabo, bamenye bafana babo bari namba. Dufate nk'ubwo yaravye nka Kigingi Sama Comedy, urabona neza ko Kiginga z'abafana biwe abari bo, yego nahabwirizwa ko bajana. Namanda bivuga Kiginga ateguye nka Sama Comedy agatwara mu kinama, nta muntu umwe yoro bojayo bojayo botuma bareka kuba bajya ane nibikunda oya, kuko abo bandi nabo Kigingi ntabafise kandi ivyo Heto tubwizanye ukuri rero, management ikintu cyambere ikwiye kumenya, imenya ati umuririmbyi wanje fan base yiwe irihe, namba dukeneye ko duhindura ino game. Ukamenya uti namba uzi yuko fan base yawe iri mu ndaya, uca wiyumvira ati none indaya zikundiki, nicyo kintu special notegura kuri show yanje, show y'umuririmbyi wanje, kuburyo indaya yose ahiri ifana umuririmbyi wanje izoze. Nawe tanga example zibikweri kunda. Oya ni example kubera nk'ubu nka Kigingi araza bafana none tudahendaye. Waragiye kuri Kigingi Sama Comedy? Yego. Eske abantu wabonye bari bicaye hari show nimwe urababonamo? Shamze mu show ya D1 wajya abantu je nabonye. Uruvuze kwa D1 ndakubwiye bagiye bari kwa Kigingi. Wayene hari gitoro wigeze bajya bati hari gitoro wigeze umva babura. Oya. Imiduga ni hari yuzuye. N'amataxi yari makeyi, imiduga yiwabo kandi badugije n'ibiyo ari mu climatiser. Yego cyumviye ne bagiye bigitoro bagikura hani Bujumbura, hari abantu batigira buri gitoro kandi batigira bakoramwo na climatiser, imiduga climatiser ibiyo byama bidugije. Abo rero urafise kumenya bro, bana ikintu cya mbere kiryoshe nukwitahura ukimenya, kamenya ati jewe iwanje naha tukava mu maillusion. Apana ngo kubera ngo naka ngo ari hariya nanje singomba bro, kwimenya ni ikintu gifasha cyane. Ndago example y'umugwiza tunga ujya kora Hennessy. Kadufate kuri Jack Daniel. Jack Daniel umengo ni 180,000 shaka kwironka mu city. Mu city ijya whisky akiri mwishite mwengo nakagura 1500. Mugabo umva ko bose bakora na ma whisky sivyo, umwe igwa 180,000 uwundi igura 1500. Mugabo ujya 1500 wewe ayikora kugira ize kugura benshi. Urabyumva? Ujya nawe wa Hennessy ashiramo imitaye myinshi biva ninge nayikora kugira ize kugura bakebo beza babandi bari inoti kwiye. Bisigura iki cible y'ujya wa Jack Daniel arayizi. Noco ufata rero Jack Daniel ucitwara aro badadaza Rugombo, ntibaza kumenya n'ibyo ari byo kubera ni ikintu kibarengeye. Ni nkuko utoca ufata tujya turi cheap none ucu dusanga umuntu zenye nko muri Crystal igakuko dufate nko nka ni nayo mpamvu bo reka nagaciyemo gato dufate nka Sapporo bayibaninze kubera yarita bari batagiye kuza barayireklama muri za Crystal bayisaba bavuga bati promotion, bavuga bati ngato hara bo ka Sapporo kagasiye kamwe abana mu muji niyo ngo nivyo vyagakwegeye hara abantu bazaga we n'utujemo. Urabyumvaga bro, ni ega ni nkuko bashobora no gukora na tudahendanye. Wibaza nk'uwoza umukomedi yoza gutwara ijya fan base ya Kigingi akayimutwara. Haje baza ko Kigingi atopambana mu buryo buri positive. No mvuze ati nk'ubu mfate nk'ubu Kigingi arazi hampire yiwe, arazi neza ati kana karere kiwanje. Ndategura Kigingi Sama Comedy abanje na reka ndago example
urabona ko Natasha yarateguye show kuri Source du Nil akoresha Kirikou Double J rarara abantu baraza kuri show inyuma y'iminsi 2 kuri cya kibanza nyene hazaba baririmbye nyene show iriraba uravyumva bro ibyo rero bisigura yuko kumenya no korera ibintu kwimenya ni example ndaguha ya Kigingi azi fan base yiwe uravyumva nibi rero n'umuririmbyi arashobora kuba afise abafana biwe ugasanga bashobora kuriha 1000 kugira bamurabe uzi yuko abafana bawe ari 1000 rondera ikibanza bashobora kuza gishobora kwakira abantu nk'ibihumbi nka 50 benshi kugire uyagaruze amafaranga washira kurumva baje ikibanza cyawe gishobora kwakira nk'abantu nka 50,000 uzi ko urafise abantu 50,000 bashobora kuriha 1000 umva ko visi miliyoni 50 ni nkuko hari n'abandi banashaka kuvuga ati jewe show wanje ni show ngize show y'abantu 50 gusa abantu 50 umwe wese azorera 1 million kandi ndazi neza abantu ndabafise ni bwa busho wumva ati ngo bagiye kuri Van Beach bakoze akantu k'abantu 4-5 mugabo kumva ngo show ngo ntiyahomvye barishe 100,000 desa miliyoni je ndavyibuka show iraho amatable yose ya million sanga peze yaheze none ufise table za 1 million rose table 50 ça fait 50 millions uravyo so ni mwene ivyo rero kwimenya ni kiwarubaze cyo tumurimbye yokora iki ni juste kumenya ahawe nihe ntuwikange utari ukamenya aho ukorera umuntu aramenya ati jewe jewe level yanje no kwibera mu kinama yego nawe nyine kandi urahaba alez okay reka tuje kuri kino kintu abantu bo muri entertainment mwatanguye kwitera iteka aho tubona ama mariage kandi meza asa neza ariko rero tukiraho nyene hariho Ravashe n'umuntu yakoze mariage twabonye yandika kuri stati yuko abantu bakeka yuko baba bakiri kumwe na Nirna ashaka kubamenyesha ko batakiri kumwe ukuvana kwa Ravashe na Nirna wewe wavyakiriye gute bibaza yuko vyo bavyavuye kuki none baba bari kumwe niho narinje nk'ivya Franike ndabitse nko wombaza ati akumbaza umubano Franike gaja muri état civil yarambwiye ati mfite état civil ejo uraza uramperekeza yarafise n'icabona bari banashonesheje nibisa none wewe ugombe kumbwira abantu nzamumbaza abantu bagize ibintu nkaje nk'umunsi ivyo vyabaye bizoba bifite ifatira n'abantu bagenda ngaho bakagenda kugira amasezerano yo gushurashura ugashaka gomba twebe kuza kuyadushiramo bagize amasezerano yo gushurashura n'amasezerano yo gushurashura je uza kuyanyiplikamo muri commune bagenda no kwa padiri yari warabibonye ivyo pare wiwe yarinde uviriza je nka jewe ikizobe wanje ndafise pare manyangagire murozomurondera bezi kiganiro none mbwira pare wa Alvin Smith yarinde samutubaza ibintu bifise sanse bifisiyo biva abantu baje ngari babiri bagira amasezerano yo gushurashura ku mugaragara muze uko niko muze mugomba kuza mutemplika mu bintu mwene ivyo bagize bari yacu yo gushurashura amasezerano yo gushurashura hama barabasinyisha mu komine no icabona yarinde je nkeneye kumenya pare ninde anajya amafoto bagize pare none hari amafoto pare yiwe ninzi nibazo yo kugenda kubaza pare sha bro jewe nga ndavise amafoto yo kuri état civil sivyo niyo mpamvu mwe muramesha amakuru nyabaki imbere yo gukora amakuru tamubanza gutohoza uravyumva gukora amakuru atoje neza jewe nisame photographe ya foto kuri mariage yanje sivyo ndavye neza nga amafoto wana ifoto ya état civil ngene bimeze je dabo kuri état civil uni star boy naramuhamagaye uze kuba uhari yego uyu si Franike sivyo iyi ni état civil sivyo ngaba abavyeyi bose sivyo turiko aho twasinye ngaha kuri meri nguyu uhambaye rero icabona canje nguyu yarasinye
urabibona ibi n'abantu uzinya barababikota bakagira urabona je nasinye ku mugaragaro izuba riva rero ni drapo nuko ugomba kuzana abantu bagiye ahantu bicara ahantu mu hoteli bagira amasezerano yo gushurashura ngo simbizi ngo bazogira commentaire kuri ibyo oya none kuba atamupare yari ahari nico cemeza yuko bari ugira ita civil atamu namba batwereka utamubonye ku ifoto ugasanga yari rero jewe turimo turaba ibyo twabonye nta comment nogira ku bintu ntabonye general nabaje ati none iyo dote ya Alvin kwata muntu numwe turabona kwata muvyeyi kwata aki bako biteye amakenga cyane nicabona surtout ibyo twadukeneye n'ayandi ibindi byose ni content urabimbagije nga kuri ya Gateki nimo hari story iheruka kuba imakamba y'umuhungu yapfiriye ku rugamba irya story kiyakira we wayakiriye gute ibintu byose ni jewe ibintu byose namanda yifatira muri side zibiri jewe sinigenda bipostinga wanashaka kuko simba mfise umuco ukwiye burya buri gihe cyose twe dufise abana genda dufise abana kuvyara abana ibintu byose namanda bishira muri sense y'umwana wanje niyo mpamvu rero inkuru nkazijya kwihutira kuyipostinga hatari amatohoza akwiye biba n'ibindi kuko burya urupfu ni hamwe nyene twebwe twama twihutira kugira amakomantere gucira umuntu urubanza wo yishwe nibi nta bipimo vyakozwe nta na kimwe uravyumva kuko burya urupfu ruba rufise izindi mvo nyinshi urashobora kubuja ngaho gakomanta ngo yafiriye ku rubanza ugasanga n'ikindi kintu cyamwishi ko nta numwe yigeze ava ngaha agera imakamba agende gutohoza wowe mbwi ibintu byabereye imakamba je nzi kubibaza je uko niko ntahura ibintu mwe n'ivyo kuko ko nikimenyame by'umukobwa baramurekuye ego naravyumvise by'umukobwa yararekuwe kandi arinze arekugwa nuko abatacaha baba bamubona ntacaco mwagira kuko si we yabwiye ngo umuhungu ngo agende kubiri ikibazo ntacuzi ntacemeza yuko nivyo bintu yari yabinyoye mwebwe ingwara namwe muragiriza abantu niyo mpamvu bamenyesha makuru mwabaye abakomunikateur bagombye kuba bamenyesha makuru uravyumva kuko no musi tuvuga yuko ngo yanyoye ivyo bintu nta numwe yigeze ashika imakamba agenda baze pharmacie yabiguriyeko iyo miti yirabe information ziba kwishi ni nk'abantu jewe impamvu nabikubwira ibi jewe namaca nigarukira kuri ga Sapporo kanje haje abantu ngaha urabizi neza yuko ujya muntu iyo abasapporo batayihagaritse kijya kiyamakuru cyavyanditse bacavuga yuko yanyoye Sapporo apfa kubera yanyoye Sapporo siko msani ko bagira iyo umuntu bakeneye kumucafuza bakoresha ibintu byinshi ngani habuze umuntu yaba afise gahunda y'indi miti yiwe y'ikirundi cyangwa ibiki akene gomba kugira bijya binini peut-être haba ama strategie menshi ya communication niyo mpamvu rero iyo ibintu mwene ivyo bibaye uravyumva jewe hari nk'inde information je yanshikiriye ivuga yuko bari muri repetition ya salsa ujya muhungu n'ujya mukobwa hamujya muhungu aramwiyakaragwa iyo ni indi nkuru je yanshikiriye bakaca bamwagiriza bijya biye nibi ndakubwiye iyo ni indi version je yagiye kunshikira urumva ngo bariko ngo baratamba ngo hama ngo ujya muhungu le fait que bariko bararepetana ujya muhungu yarasanzwe abangaye Bujumbura gusa ujya mukobwa no yagiye kumutabariza le fait que urumva ari accident yabereyeko niyo mpamvu famille y'umukobwa y'umuhungu yacicaginga yuko obseke nibiki byose amaziko ari famille y'umukobwa none hamwe vyo bari ivyo uwo ujya mu akaba yanwe iyo miti imiti yo ni mibi na muno no hanura ugifise imyaka mike usaba jene benshi basike bayifata muri kino gisa bazopfa na sapeto muri 2000 bumuno piti uraza ngaho bwabona ati ngo simbizi yarongoye ngo nanje ngo reka d'abord kwanze je kwemeza ndamwemeza bro ibintu byose uzokora ugomba kwemeza abantu uzoferinga uzosanga ari je bikwemeje umuntu wese azokora ikintu afise abantu agomba kwemeza azokwire tuva bijya bintu yakoze ari byo bimwemeje
niyo mpamvu nta muntu umwe nuhanura kubaho ufise abantu ugomba kwemeza baho kugira unezereze umutima wawe nkajya amabanga uri kurayarangura uvuga ati nahejeje ryama mengo urumva ngomba ngo ndamuhashe ngo ndauhashane nta n'uhinda umusozi kwavyo ngo adahashije ngo umukobwa ngo ntagaruka ko mpora numva karungora ivyo kutagaruka na bene bapi napi Franike ko yagiye aho nja rimwe ko bashira mu mugabira sa you urongora ukavuga ati jereka nzane utazogenda nawe acarenga ibigo akagenda oya hayizuze bari ingeso mbi kurenga ibigo na umviriza bro hari umuntu nzi umugore wiwe buri gihe amusigira umukongo rawuzi umukongo ni poudre iraho amesha basiga ibore gacihagarara kaguma ihagaze urumva ngo ucugira imera umengo ni nka gaze baba baguteye stadi iboriza kuryama ari uko iyo gaze iheze mane ngo n'ubupudre ngo buharako nishashe gutyo ntavyo nzi ngene babigira ngo bukingira ngo hame ngaca ebara gutyo mugabo nikibuza ntiba biri original ikintu cyose uzokora kitari original niyo Fizo yavuze ati mini netro mkongoto uwasipaka kivumbi ya Kongo niho mukongo ijya vumbi Kongo yaririmba muri ya ndirimbo ntigera siga ivumbi ryo muri Kongo iryo vumbi rero niryo abantu batari naturel niryo baca bakoresha rero nivyo byose nta muntu bihanura ngo amavumbi no ba naturel ubone yuko byaparanganye cyakwa muganga bakuvure cyangwa n'ibindi bintu nyene biri naturel ushobora kwivuza biri naturel nyene karanga iki uzi yuko atanga ubufise nyene vyase mugabo umuntu nta muntu hanura ibinini vraiment simbizira nganje nta n'ibiri ninko nta n'ivyo nyene umunsi vyanse nzoryama zoko ni ahita umunsi vyanse muratwara abamesha bari hanze muratwara none je ndatinya kumutwara ntumutinya kumutakaza sa ntinya gutakaza madamu wa man umukobwa agenda kubera mu bambe n'ubundi abayogiye wosi wako umukobwa azovuga ati ngo kukwera mu bambe none arivyo yagukundiye akacabona nta nguvu nta mugore je no shira mu nzu ngankundiye mu bambe kwe bizigu umwanya mu bambe bangagiye mbe ubu umwanya mu bambe genda na uronka nta numfise none ubaka gute Yega ntiyazanwe n'ifungurwa no muri mana yanje ivyo hari kera ibintu bicoroshe kuronka ushobora ubu yari ubuzima bugoye utegeza kwiruka cyane utaha warushe wavyize rero nawe narabitahura ega mwese mutaha mwavyize umugore wizinduka agenda gutigita rundi agenda gutigita niyo mpamvu bisaba yuko mukeneye kuvugutana mwese muja muri ropo muja muri vacances avuga ati bana tugende tumare basi nk'ukwezi kose twibereye ruguru kandi watayigawe ntibigeze unagira ntuzenya warigeze uja mu kwezi kwa buki nare kumutwara gute kandi ibibungenze n'umujabana ivyemewe oya nashaka ndamwicire mfate izo nzira za ndamutware oya nzoyimutwaramwo yavyaye we VP washaka ikorokere mu nzira nico reka nakabungabunga avyare aheze simbizira nagushimire cyane cyane ndagushimi sezera abakunzi bawe so abakunzi ba Agatech TV bari bahezagire abaje batari bwagire subscribe baje kundaba ga bagire kandi vraiment abarundi turabamesha nta mu influencer n'umwe dufise abonye Cristiano umunsi umwe miliyoni 100 bwa tumani bakire